Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya. Namakuru rero tuza kugaruka cyane cyane mu bisata bigiye bitandukanye, harimwo igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, hakazamwo igisata ca politike be n'ibindi bisata bitandukanye, vyose tuza kugaruka ko muri ano makuru. Muri ano makuru turaza kugaruka ko magorwa adasanzwe abarundi bakoresha imipaka ihuza Uburundi n'igihugu ca Tanzania bariko barahura nayo muri ino minsi. Bamwe bakabifata nkaho hariko haraba ukutumvikana hagati y'abaserukira ibihugu vyombi. Bamwe bati userukira igihugu cy'u Burundi mu gihugu ca Tanzania yakagize ico abikoze ko kugira ngo abarundi boroherwe kwinjira canke se kuva mu gihugu ca Tanzania. Ni mugihe kandi abarundi bashikiriza ivyo babishikiriza cyane cyane barabiye ku vyangombwa bitangwa n'igihugu na leta y'u Burundi, ariko vyashika mu gihugu ca Tanzania igipolisi ca Tanzania ntikivyemera, ahubwo kikabategeka kugura ivyangombwa vya Tanzania. Ivyo vyangombwa vyoba ari ibiki? Navyo turaza ko bica rino kandi tubigaruke ko ku buryo burambuye. Nkuko nabivuze rero, bamwe bakavyita ukutavugana kwa leta zombi, mu gihe abandi babona ko ari ukuburabuzwa gusanzwe n'ubundi kuri ko kurakorwa n'igipolisi ca Tanzania. Gusa vyose bikaba biza bigakomerera umurundi ashaka kuja mu gihugu ca Tanzania. Ni mugihe kandi mu yandi makuru kugaruka nanone ku nyinyurana rikomeye cyane riri mu ndongozi ziri muri ambasade y'igihugu cy'u Burundi mu gihugu ca Tanzania. Abo bamwe bavuga ko ivyo vyagakozwe, aba baserukira abarundi mu gihugu ca Tanzania bakumvikana na leta ya Tanzania kugira ngo ivyo vyangombwa vyemerwe, gusa abandi bo bakavyanka. Bamwe bati ese kuki barimwe bariko baravyemera abandi bakavyanka, vyose ntuze gucikanwa. Ni mu gihe bikaba bije kandi mu gihe kugira ngo ujabukane ibidandazwa ubivana hanze y'igihugu cy'u Burundi bishikane mu gihugu cy'u Burundi, kuri ubu vyabaye ikibazo gikomeye cyane, aho urubi imbibe z'u Rwanda n'iz'igihugu cy'u Burundi zugariwe cyane cyane imbibe zo ku butaka. Bamwe akaba hari ibicuruzwa bavana mu Buganda bacishije mu gihugu cy'u Rwanda bigashika vyoroshe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abakoresha kuri ubu rero abo bose bakaba bategezwa gukoresha inzira y'igihugu ca Tanzania. Nimwe kandi no guca mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo kuri ubu bitoroshe. Bati rero bizoherera ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo toje ucikanwa na dushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Reka ano makuru yacu tuyatangure ko biriko biravugwa mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu. Ni mu gihe imbibe z'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda zugawe mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2024 bikozwe na leta y'u Burundi. Abakoresha rero indi mipaka isanzwe, aho abarundi baca bajabuka imbibe z'igihugu kugira ngo baje kurondera ubuzima hanze canke se baje kuronderayo ibidandazwa bizana mu gihugu cy'u Burundi, kuri ubu ntiborohewe cyane cyane abarundi bakoresha imipaka Uburundi buhana n'igihugu ca Tanzania. Ababo gose barategekwa kugura ikarata y'urucanco ku nguvu izwi nka carte jaune, ngo kuko izitangwa no Burundi zitemewe. Nkuko tubishikirizwa n'abanyagihugu batari bake, nuko ngo abarundi bakoresha imipaka Burundi buhana n'igihugu ca Tanzania mu gushokera canke mu kwinjirira ku mipaka Burundi buhana na Tanzania muri kino gihe ngo bafatwa nabi n'igipolisi ca Tanzania. Makuru twashoboye kuronka tuyakuye ku barundi bakorera ingendo mu gihugu ca Tanzania, intandaro y'iryo hohoterwa rikorerwa abarundi ni ikarata y'urucanco, carte internationale de vaccination ikunzwe kwitwa carte jaune, itemerwa n'igipolisi ca Tanzania. Igipolisi ca Tanzania co ubu kikaba kitemera izitangwa na leta y'u Burundi, mbere bakagira ko bavuga ko ngizitangirwa mu Burundi ko atagaciro zifise. Nkuko ayo makuru twaronse abivuga, umunyagihugu wese w'umurundi yerekanye ikarata yatangiwe mu Burundi, abapolisi ba Tanzania baca bayita mwiyarara, bagaheza bagaca bategeka uwo murundi kuriha amashiringi angana n'ibihumbi 30. Ayo amashiringi tubibutse ko ari amafaranga akoreshwa mu gihugu ca Tanzania, kugira ngo rero ndetse kandi bagaca bategeka
no guterwa urwo rucanco ku nguvu. Bisigura ko uwaterewe urucanco nga mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi ashitse mu gihugu ca Tanzania bamutera urundi ku nguvu. Abo barundi muri kino gihe rero bakaba basigaye babona ko ivyo bikorwa ataho bitandukane n'amabi canke ihohoterwa bakorerwa. Si ivyo gusa kandi kuko abarundi ngo umuntu wese agize ngo arabaza ivyo bintu ivyo ari vyo ngo baca bamusubiza inyuma canke bakamupfunga, bigahava bimuviramo guheba no guhagarika urugendo yaragiyemwo mu gihugu ca Tanzania. Mwomenya ko kandi ivyo bikorerwa ingenzi zose zivuye canke zigiye mu Burundi zikoresheje umupaka Burundi buhana n'igihugu ca Tanzania. Mu gihe rero Uburundi busanzwe buri mw'ishiramwe ry'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC kandi bukaba buhuriramwo n'igihugu ca Tanzania, abanyagihugu barababazwa no kubona bafatwa bene uko ngo kuko basigaye bakugwa mu bandi ku mirongo batonze aho gushirirwamwo ikidodo ca mureke arengane mu gitabo c'inzira canke se passport ngo bagashirwa ku ruhande, nayo abandi bava mu bindi bihugu bakarengana Umurundi nawe ajumarariwe. Bakibaza gica abategetsi b'u Burundi bariko barakora bikabasiga, nayo ngo akamuna kuri bo ngo nukubona umuntu ategekwa guterwa urushinge atavyitegure kandi babanje kumuhohotera mu gihe batanazi ko nizo nshinge baterwa zoba zikwije ibisabwa. Aha rero niho bamwe mu bahinga bakurikiranira hafi vya politike bavuga ko hakwiriye kubaho ukumvikana hagati ya leta zompi, igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu ca Tanzania, bakanagura amasezerano ajanye cane n'imigenderanire y'abanyagihugu bompi nk'uko vyagiye birakorwa mu minsi iheze mu bindi bihugu bitandukanye kandi vyose bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ni kenshi abategetsi b'u Burundi mu kwisigura bavuga ko ibiba ku banyagihugu, ibiba ku barundi bari hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi cane bikorwa ari uko abanyagihugu bagiye ata vyangombwa bikwiye bafise. Benshi rero bikabasiga mu bwenge bumvise izo nsiguro zitangwa n'indongozi kandi izo ndongozi arizo zakabafashije. Ivyo benshi bakabivuga bafatiye cane ku vyavuzwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro ubwo yariko arishura ku bibazo vy'abarundi bicirwa mu bihugu bitandukanye kandi baba baragiye kuronderayo ubuzima. We ahubwo mu nsiguro yatanze akaba yaravuze ko abarundi baja muri ivyo bihugu bagenda baciye mu kinywabi ata vyangombwa bikwiye baba bafise, ko rero aho ngaho leta ataciye bafasha, ahubwo akaba ariho yahavuye atanga inama y'uko ngaboja baraja mu bihugu bitandukanye kuronderayo ubuzima, boja baragenda bafise ivyangombwa bikwiye kandi ngo bakanaraba igihe ivyo vyangombwa vyabo bizomara. Vyaheze ikiringo vyari bifise bakaja kongeresha ikiringo. Ese wowe ibi biriko biraba ku barundi cane ivyo bariko barakorerwa n'igipolisi ca Tanzania urabivuga kiki? Si irya mbere si irya kabiri bivugwa ko igipolisi ca Tanzania gihohotera abanyagihugu b'u Burundi kandi ko hari n'abarundi bapfungirwa mu gihugu ca Tanzania ndetse n'abandi bakabugwa irengero. Gira ico ushikirije muri commentaire niba ujabuka imbibe z'ibihugu vyompi. Ni nako kandi benshi bibaza aho iperereza ripfungiye Haruna Kinyata umukuru w'urwaruka rwa Frodebu mu Rumonge. Hari kwigenekerezo ya gatanu ku kwezi kwa gatandatu y'umwaka wa 2024 ntahuze irengero rya Haruna Kinyata umukuru w'urwaruka rw'umugambwe Sahwanya Frodebu mu ntara ya Rumonge. Ni mu gihe amwe mu masoko mu iperereza yo yemera ko Haruna Kinyata yafashwe n'iperereza ariko akavuga ko atari mu busho bw'iperereza. Ese uyu we ninde? Haruna yavutse mu mwaka w'1979 ku mutumba wa Rutumo zone Minago ya komine n'intara ya Rumonge. Ni umuhungu wa Kabura na Nyabenda Feza. Haruna arubatse akaba n'umuvyeyi w'abana 8. Urugo rwe rero rukaba ruri muri quartier Birimba mu gisagara ca Rumonge. Mu kazi ka misi yose Haruna ni umurimyi akongera kandi akikorera utwiwe. Mu vya politike naho Haruna Kinyata ni umunywanyi akomeye w'umugambwe Sahwanya Frodebu, ni nawe kandi arongoye urwaruka rw'uwo mugambwe mu ntara ya Rumonge. Reka tugaruke ku vy'inyuruzwa ryiwe. Ntawabonye neza ifatwa rya Haruna Kinyata, gusa biwe bamuheruka kwigenekerezo ya gatanu kwezi kwa gatandatu y'umwaka wa 2024 isaha 10 z'umuhingamo, aho yavanye nabi wavuga ko agiye kuri centre Birimba. Kuva ubwo ntibasubiriye kumubona, ariko baronse amakuru ko yafashwe n'iperereza. Amasoko mu iperereza yemeje ko
yafashwe n'iperereza rimwagiriza ko ngo akorana n'abagwanyi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kubera akunda kujayo, ariko we ngo yoba yarasiguye ko aja muri Kongo kurondera ubuzima. Ayo masoko yavuze ko yasohowe agasho k'iperereza yitwa ko ajanywe muri Kongo kwerekana abagwanyi, ariko iryo soko nyene ryavuze ko abasogwa gutyo kenshi baba bagiye kwicwa. Kugeza ubu nta muco dufise ko vyashikiye Haruna Kinyata. Ni mu gihe bamwe banavuga ko kandi umugambwe Sahwanya Frodebu woba utanguye guhamwa. Ni nyuma y'ihungabanywa rikomeye ry'umugambwe SNL wa Honorable Agathon Rwasa, umugambwe Sahwanya Frodebu nawo uratanguye guhamwa nawo bikomeye. Mu bice bitari bike haravugwa amadarapo ya Frodebu yibwa mu ndwi yahera igenekerezo y'indwi ku kwezi kw'indwi mwaka w'2024. Ingoro ya Frodebu muri zone Mitakata muri komine Bubanza yarononywe, ivyandiko vy'umugambwe birafutwa baca bayisiga n'amazirantoke. None hagiyemwo ivyo kunyuruza abanywanyi bayo nk'uko twahora tubibona bikaze kuri SNL na MSD. Ninde rero yobazwa inyuruzwa rya Haruna Kinyata? Mu ntara ya Rumonge iperereza rikaba ritwarwa na Regis Sibomana batazira Shinwa. Abanyuruzwa n'iperereza muri iyo ntara uwa mbere babazwa ni Regis Sibomana. Aha twibutsa ko kandi muri ntwarane uheze Regis Sibomana yari yanyuruje aho mu gisagara ca Rumonge muri munyagihugu yitwa Eric Manirakiza. Kugeza ubu nawe nta gakuru kiwe. Abatwara iperereza mu ntara bagabwa n'utwara iperereza mu gihugu hagati DDI ariwe Colonel Domitien Niyonkuru. Abatwara iperereza mu ntara bakora ivyo kunyuruza abantu bahawe uruhusha na Domitien Niyonkuru. Undi kandi ategerezwa ngo kubimenya n'umuyobozi mwishikira mu iperereza ry'u Burundi General de Brigade Manuel Ndayiziga, ari nawe asinyira amafaranga akoreshwa muri operation zo kunyuruza abantu. Wanyuma abazwa ivyo bikorwa vyose vy'iperereza SNL General Major Ildefonse Habarurema batazira Kikongo. Abo bose rero nibo bategezwa gusigura iyo ngo uyu munyagihugu yoba yarajanywe. Suyu gusa ariko aravugwa kuko hari n'abandi benshi bagiye baranyuruzwa n'iperereza. Aha tukaba tugiye kugaruka ko kukungene abaryango b'umwigisha Edouard Ndayisenga nabo bariko barabandanya kubaza iyo iperereza rimupfungiye. Iperereza riremera ko ari ryo ripfunze umwigisha Edouard Ndayisenga, ahorwa ko yidogeye ubutegetsi aborewe. Nkuko twaheruka kubabwira inyuruzwa ya Edouard Ndayisenga umwigisha w'umukutsa kivi kuri lycée communale Hozana yo mu Kaniga muri komine Rutegama yanyurujwe hagati y'amagenekerezo ya 4 ndetse n'igenekerezo ya 5 ruheshi mwaka w'2024 mu gihe yaravuye ku mirimo yiwe. Umwe mu bakozi b'iperereza yaheruka kutubwira ko Edouard Ndayisenga yafashwe n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Muramvya Mugande Nikesi. Uwo mukozi w'iperereza yari yatangaje kandi ko Edouard agifatwa yacishijwe ku biro vya komine Rutegama. Musitanteri Stani Niyibona aramubona. Yanavuze kandi ko Edouard Ndayisenga yazize amajambo yavuze aborewe mu kirabo cyo mu Kaniga hafi yaho Angelina Ndayishimiye avuka. Edouard Ndayisenga yoba yaridogeye cyane ubutegetsi bwa CNDD-FDD aho yavuze ko amaze imyaka 4 ari umwigisha w'umukutsa kivi bakamwima akazi kandi asanzwe ari no muri CNDD-FDD. Uyu mukozi w'iperereza yavuga ko abaryango boje kubariza ku biro vy'iperereza imuramvya ko wabo ariho agipfungiwe. Muti ivyagenze gute? Abaryango baramubuza aho dutangiye ubwo aho ubu butumwa bugiriye ahabona. Abaryango ba Edouard Ndayisenga baragiye kubaza mu iperereza imuramvye basanga wabo si yari utwara iperereza muri iyo ntara Mugari Nikesi, kandi nawe ntiyigeze avuga ko azi iyo Edouard Ndayisenga yajanywe. Amatwi adusumira n'umuyobozi wa lycée communale Hozana yo mu Kaniga yararondeje umwigisha wiwe ari karabura. Abaryango n'abagenzi ba Edouard Ndayisenga barihebuye cyane. Uyu Edouard Ndayisenga yavutse mu mwaka w'1986 ku mutumba wa Gashingwa muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Ubu yaba ku mugwa mukuru wa Rutegama akigisha muri lycée communale Hozana mu Kaniga nk'umukutsa kivi. Ako kazi k'ubutegetsi yagatanguriye kuri lycée communale Komandu mu mwaka w'2020. Edouard Ndayisenga ni umututsi kandi akaba n'umunywanyi wa CNDD-FDD, ari naho havuye agashavu ko kubona akora imyaka 4 nk'umukutsa kivi bakagomba bamucisha ko abandi bo bagahabwa akazi. Edouard Ndayisenga aracari umusore. Uyu Edouard Ndayisenga kandi yafashwe n'iperereza igihe yaravuye gutanga ikibazo kuri lycée communale Hozana. Yafashwe abanyeshuri biwe babona kuvugwa nta gakuru kiwe kiretse aya makuru yaheruka gutangwa n'umukozi w'iperereza. Nkuko twagiye turabigaruka ko kandi hari abagomba kubazwa nabo irinyuruzwa ry'uyu munyagihugu, harimo ubutwara iperereza mu ntara ya Muramvya
Uyu kandi akaba asanzwe azwi no mu bubisha bwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero cyane cyane mu ntara ya Cankuzo, mu gihe avuga ko ari we yafashe Edouard nk'uko nari maze kubibabwira. Musanire wa komine Rutegama Stanley Niyibona nawe nyene arafise icazi kwifatwa rya Edouard Ndayisenga, na cyane cyane ko bivuga ko Edouard Ndayisenga yacishijwe ku biro vya komine. Hejuru ya vyose kandi akaza n'aba bakozi b'iperereza bamwe baritwara mu gihugu bose uko ari batatu. Rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwe nayo dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kandi y'ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo nabo baje barashikirwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ku yoba ya politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. N'umuhuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora, nandi tugiye kubashikiriza ni mu kanya gato ntimuze gucikanwa.